Icyoba ni cyinshi mu bategetsi b'u Burundi babona ko ingingo bariko barafata zishobora no gusambura igihugu. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwibanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iyi mboneshakure yacu yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'ahandi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Muramaze iminsi mwumva imyidogo imaze iminsi mu banyagihugu babona ko ikiringo bahawe kugira ngo babe basubije amafaranga ya kera y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 ari gito cane, bakabona ko ikiringo kizahera amafaranga atarashira mu banyagihugu, kandi bakabona ko amafaranga umuntu yemerewe kubitsa ku munsi ari make cane ugereranije n'ayo abarundi batari bake bari babitse. Bakabona ko ingingo bariko barafatirwa ari ingingo z'agacinyizo, ari ingingo zishaka gukenesha abanyagihugu. Ejo naho mwumvishe indi ngingo yafashwe n'umushikiranganji wa mbere General Gervas Ndirakobuca yo guhagarika amafaranga mvamakungu ku gataka k'u Burundi, ibiriko birababaza abanyagihugu batari bake. Ariko hari amakuru ateye ubwoba dushikira ko avuga ko ibiro bivunja amafaranga ngaha mu gihugu c'u Burundi biriko biribasirwa cyane. Umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca abona ko abaserukira ayo mazu avunja amafaranga ngaha mu Burundi atari bo beneyo, akavuga ko hari abandi binyegeje inyuma bafise ayo mazu, ahubwo abo barungika akaba ari abakozi babo. Ariko yabateye ubwoba ababwira ko uyu munsi bicaranye kwa ntare ariko bashobora kwisanga ku musaga kubera amakosa bariko barakora. Ariko bikaboneka ko impamvu abo bavunja bariko barafatirwa ibihano bikomeye cane. Hari amakuru agaragaza ko amazu avunja ngaha mu gihugu c'u Burundi amenshi yegukira Generali Arengiyome Bunyoni, ariko ibyo bikaba bikorwa mu kinyegero gikomeye cane. Ariyo mpamvu Evariste Ndayishimiye yagize agashavu gakomeye cane, akabona ko naho yapfunze Generali Arengiyome Bunyoni ariko ibikorwa byiwe bibandanya, kuko amazu avunja amafaranga ngaha mu gihugu c'u Burundi amenshi yegukira Generali Arengiyome Bunyoni, aribyo umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika yavuze, akababwira ko abo banyegeye inyuma bariko barabakoresha amakosa umunsi twabajanye ku musaga batazigira bamenya n'imiryango yabo. Umushikiranganji wa mbere General Gervas Ndirakobuca yagaragaye atera abavunja amafaranga ubwoba ku buryo bukomeye cane, ababwira ko mu minsi iri imbere nibarenga ku mategeko bahawe na BRB azabafata akabapfunga. Biribonekeza ko amazu avunja amafaranga ngaha mu gihugu c'u Burundi abangamiwe ku rugero rwo hejuru. Hari amakuru menshi agaragaza ko izi ngingo ziriko zirafatwa n'ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye ku bijanye n'amafaranga zishobora no gusambura igihugu, kuko bamwe mu bagwiza tunga barafise agashavu gakomeye cane, kuko babona ko ibyo Evariste Ndayishimiye ariko arakora ngaha mu gihugu c'u Burundi ari agahomeramunwa. Ariko abanyagihugu batari bake bakabona ko umugambwe wa CNDD-FDD, umugambwe urongoye igihugu c'u Burundi, bakabona ko intumbero yawo ari ugukenesha abanyagihugu kugira ngo bazabashe kubarongora bitabavunye, kuko babona ko abanyagihugu bafise ubushobozi bataba bagishobotse. Bakabona ko ingingo ishobora kubafasha ari uko babandanya kubakenesha, naho n'ubundi ubukene muri no minsi mu Barundi bumeze nabi cane. Murazi abarundi batari bake batagira ico bafungura ku munsi, murazi abarundi batari bake batagira aho barara, murazi abarundi batari bake batakibasha kwishura minervari, murazi abarundi babayeho mu bwoba bukabije, murazi abarundi batakibasha kwivuza. Ariko Evariste Ndayishimiye akabandanya ingendo yo gukenesha abarundi, aribyo biriko birakorwa muri ino minsi. Birababaje kubona umuntu umwe ari we agiye gutuma igihugu gisambuka hejuru y'ingingo ziriko ziramufatirwa, ariko bikarangira zikoze ku banyagihugu bose. Muri ino minsi abafise amafaranga ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 ya kera, ubu ngubu biragoye kugira ngo ubone icyo yasumisha, kuko abadandaji ntibariko barayemera. Ibiriko biratera
ikibazo gikomeye cyane mu banyagihugu, bakabona ko intwaro ya CNDD-FDD ari intwaro y'agahotoro, ari intwaro y'agacinyizo ataco izigera imarira abanyagihugu. Hari amakuru menshi tugiye kubashikiriza kuri ibyo. Wipfuza kuzajya ba mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuri nombonesha kure, uco usabwa nta kindi byonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibiro bivunja amafaranga y'agaciro byibasiwe n'abategetsi. Umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yagabishije kuri uyu wa mbere ko ashobora kurungika mu ibohero rikuru abavunjayi batubahiriza urugero rwashizweko na leta. Gervas Ndirakobuca abona ko mu gihe igisata cyo kuvunja amafaranga kidatunganijwe neza n'igihugu gishobora kuzimangana. Ingingo nyinshi zikomeye zafatiwe ibiro bivunja amafaranga y'agaciro agenzurwa n'abantu batagomba guseruka ku mugaragaro kuko aba ari abantu bakorera mu kinyagiro, ahubwo bagatuma intumwa zabo. Ariko umushikiranganji wa mbere agabisha izo ntumwa zitumwa n'abo bafise ayo mazu avunjisha ko nibisanga ku musaga muri abo babatuma atanuzasigara amenya imiryango yabo. Muri ino minsi amakuru menshi agenda ahererekanwa avuga ko amazu avunja amafaranga ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari aya Generali Arengiyome Bunyoni ndetse na bimwe mu bihangange bikomeye cyane byahoze muri CNDD-FDD. Babona ko ariyo mpamvu Evariste Ndayishimiye ariko arafatira ayo mazu ingingo zikomeye cyane kugira ngo agumye acinyize Generali Arengiyome Bunyoni. Akabona ko naho yamufunze ariko ibikorwa byiwe bikagumya kubandanya bishobora kumuteza ikibazo gikomeye cyane. Ariyo mpamvu ariko aramufatira ingingo zikomeye cyane. Murazi uburyo ki ibikorwa byiwe bimaze iminsi byibasirwa kugira ngo baburusheho kumucinyiza. Evariste Ndayishimiye ariko aracinyiza Generali Arengiyome Bunyoni, ariko abanyagihugu batari bake akaba ari bo babirenganiramo. Ndirakobuca yavugiye ibyo byose mu nama yamuhuje n'abo bavunja amafaranga hamwe n'urongoye ibanki nkuru y'igihugu. Murashobora kujanwa byihuta ku musaga ibohero rikuru rya Bujumbura inyuma yo kuva aha ku Kirimba. Niko yateye ubwoba abo bavunjayi. Yabateye ubwoba ko nibataheba ibikorwa bariko barakora kandi bakabikora babitumwe n'ibindi bihangange bikomeye cyane bashobora kuzisanga ku musaga mu ibohero rikuru rya Mpimba. Ibiriko biratera abanyagihugu batari bake agashavu, babona ko ibyo leta iriko irakorera abanyagihugu biteye isoni. Kubwa Gervas Ndirakobuca n'igihugu kirashobora kunyika mu gihe ico gisata kidatunganijwe neza. Akabona ko mu gihe gisata cyo kuvunja amafaranga kidatunganije neza igihugu gishobora no kunyika, ariko ababirabira hafi bakabona ko izo ngingo ziriko zirafatwa kubera umuntu umwe gusa, Generali Arengiyome Bunyoni, ariko abanyagihugu isinzi bakaba bariko barabirenganiramo. Evariste Ndayishimiye abanyagihugu bakaba bamusaba ko agomba gukora ibyo agomba gukora, ariko akareba no ku nyungu z'abanyagihugu aho kureba ku nyungu ziwe bwite mu gucinyiza wahora ari umukeba wiwe w'ibihe byose. Ubwo umushikiranganji wa mbere w'u Burundi abantu baserukira ibiro bivunja amahera mvamakungu sibo bene yo nyabo. Akavuga ko ayo mazu avunja amafaranga abo baserukira atari ayabo, ahubwo babitumwa na bimwe mu bihangange bikomeye cyane, ariko abatumwaho agatoki cyane cyane ni Generali Arengiyome Bunyoni ndetse n'abo barifatikanije mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Nawe akaba ariyo mpamvu ari kubandanya kubacinyiza mu mpande zose kugira ngo bacike intege. Turazi neza ko atari mwebwe bene ayo mazu yo kuvunja amafaranga. Hamwe mworenza amategeko hagakira ikibashikira n'abo bantu mwitwa ko munyegeje ntibazobafasha, bazobibagira kandi ntaco bazofasha imiryango yanyu. Umwana niwe akora ku muriro azi ko aza gusha. Niko yongeye ko umushikiranganji wa mbere w'u Burundi. Abavunjayi bari bitabye iyo nama ntibashimye kugira ico bashikirije, ariko umuvugizi w'ibiro by'umushikiranganji wa mbere Lieutenant Colonel de Police Moise Nkurunziza yamenyesheje bimwe mu byapfunditswe muri iyo nama. Byagaragaye ko ibiro bijejwe kuvunja amafaranga y'agaciro bitagikora igikorwa cayo, ahubwo yabaye amazu yo kwegeranya ayo mafaranga y'agaciro. Buri biro bitazokwerekana umutahe wabyo ungana n'imiliyoni 50 y'amarundi mu minsi 3 bizoca byugarwa.
buri nzu itazotanga ibihumbi 50 by'amadolari mu banki nkuru y'igihugu BRB mu ndwi imwe izokurwa ku rutonde impusha z'amazu yo kurungikirana amafaranga hanze zirahagaritswe by'agateganyo, niko yatangaje. Urumva ingingo nk'izo ngizo ziriko zirafatwa, birumvikana neza ko ari ingingo ziriko zirabangamira abavunjayi, ariko umushikiranganji wa mbere akabona ko abo bariko baravunja amafaranga atari bo baba bakora uwo mwuga, ahubwo baba bitumwe n'ibindi bihangange bikomeye cane, akabasemerera avuga ko igihe bajanywe ku musaga nabo babatuma gukora ubwo bubisha batazigera banasura imiryango yabo. Mu ndwi iheze Uburundi bwarasohoye inote nshasha z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 by'amarundi. Abafise inoti za kera bafise isango ryo gushika ku wa 17 Ruheshi kugira ngo babe bazikuyeko. Igihe navuga ko inote zabo nzozihindura ibipapuro ntibabyemeye, ubu baratanguye kubona ko kwari ukuri. Ejo niwajana muri banki miliyoni 10 bazokubaza iyo wazikuye. Hari n'abafise miliyoni zishika 10 z'amadolari mu manoti. Ubu zifise ni umwanzi w'igihugu. Ikiringo mwahawe ni ikiringo cy'ikigongwe. Bamwe bazoza kunsaba ikigongwe ariko bazoba bacererewe kuko ntaco nzabafasha, niko Neva yabigabishije mu nama yagiranye mu mpera y'indwi n'abategetsi bashizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu, akavuga ko yasemerereye abari bafise amafaranga banyegeje ko azahindura ibipapuro bakagira ngo ni bya bindi byiwe byo kwivugira, ariko ko ubu ngubu yabishize mu ngiro, none bakaba batanguye kuvuza induru. Abavunjayi batari munsi ya 10 barapfunzwe mu ntara za Rumonge na Makamba, ubumanuko bushira uburengero bw'Uburundi. Bahagaritswe kwa 29 Rusama guheze bagirizwa gukorera mu kinyagiro. Mu mpera za 2020 abategetsi b'u Burundi bari bugaye amazu avunja amafaranga y'agaciro mu ntumbero yo kubategeka ko batorenza inyungu ya 15% ku bikorwa byabo. Yasubiriye kugururwa muri gitugudu 2022, ariko bikaboneka ko naho bayuguruye ariko ingingo bafatiwe ari ingingo ziremereye cane kandi zifise ingaruka zikomeye cane mu banyagihugu. Abanyagihugu muri kino gihe bariko baribaza niba umunyagihugu atemerewe gutemberana amafaranga y'amadolari, ibi bintu biza guherera hehe? Abanyagihugu batari bake bahitagamo gufasa udufaranga twabo bakadushira mu madolari kubera babona ko umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi utifashe neza, bakabona ko isaha n'isaha bashobora kuyanyaga bakaba bahunga igihugu, ariko uko dufaranga tukaba twabafasha bageze aho bahungiye. None leta y'u Burundi ntiyemera ko hari umunyagihugu atunga amafaranga y'amarundi mu mufuka, aribyo biriko birababaza abarundi batari bake babona ko ingendo y'intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo ya CNDD-FDD nta kindi igamije uretse gucinyiza abanyagihugu. Mu mwanya uri buze hari inkuru turiko turabatunganiriza irebana n'amabi ariko arakorwa n'intwaro y'ubutegetsi bwa Generali Evariste Ndayishimiye, aho abanyagihugu batari bake babona ko umugambwe uri ku butegetsi atacindi ugambiriye uretse gukenesha abanyagihugu, aho urongoye umugambwe ku butegetsi hari komini agiye guserukira, none abanyagihugu bakaba bariko baratozwa amafaranga yo kumwakira, aribyo biri gutera abanyagihugu batari bakeya akashavu gakomeye cyane, bibaza niba umutegetsi uri ku rwego nk'urwa Reveriyano Ndikuriyo agomba gutoza amafaranga yo kumwakira, bakibaza niba umugambwe wiwe ata amafaranga umugenera yo gukora ibikorwa byiwe bya buri munsi. Birababaje biriko birakorwa n'intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD, abanyagihugu bakabona ko iyi ntwaro atacindi izigera imarira abanyagihugu uretse kubakenesha. Murazi ukuntu abanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi seneri bamaze iminsi baburabuzwa n'abanywanyi b'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, cane cane imbonerakure za Reveriyano Ndikuriyo. Bikaboneka ko intumbero umugambwe ku butegetsi ufise ari iyo gusambura imigambwe yose ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane cane bahereye ku mugambwe muri no minsi ugaragaza ingufu zidasanzwe, umugambwe seneri. Biboneka ko mu matora yimirije imbere uzotsinda byanze bikunze umugambwe ku butegetsi
CNDD-FDD kuko abanyagihugu batari bake baramaze kubona ko umugambwe CNL ari wo rukiza rwabo, ari wo mugambe uzaza kubakuraho agahotoro batewe n'intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD. Hari amakuru menshi tuba turiko turabatohoreza tukaza kubashikiriza amakuru yacu, hanyuma wifuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro dushisha kwinomunesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wewe usabwa nta kindi byonda kuri sabone kugira ngo ukoreshezeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.